Zon Dramatic inamaanisha friend zone. Nabwo tongozi vipi arandavya acagimyari kubera acabya ngo je navuye bukuru nzubugi bucumbura. Alright guys, amaze kuvyumva tuje kumizuka yo mesha ncaga nyeye mukunda cyane Black FM 4.9 cha www.blackmedia.com. Isagaso Facebook incho kimwe usanga makuru atandukanye ba muri Black FM andika Black Media on Facebook, on WhatsApp, on Instagram andika Black Media hama uronka amakuru atandukanye ba muri Black FM. Atatotana mudagano twaje tukumwe na best DJ, the craziest DJ we got in the building, DJ Alida. Nabandi batatu nabandi babiri tukumwe ngaha amaza kuva mu kanya ariko mama twumva imizuka hano bamwe turi kumwe ngaha natavuga mu izina we say birthday bavuga ati ladies first. Oyo, you welcome. Thank you bro. Are you good? Yeah man, Everything is good. Yeah. Tumuzimitse rand. Ndameze neza kandi nizere ko nawe ariko baraturaba bameze neza kuri micro ni Rukundo Ange Minouche. Okay. Yeah man. Okay, mwana sikuziva tukwana Ange Minouche Rukundo Queen A. Ako sisi mu mama yarajyanse. Jamwise Queen A. Umwamikazi wa A cyangwa umwamikazi wa The Star System. We are the Star System team. We got the Tapsondi Moon in the building. Umwana duga imizuka imisi yose. Tavugwa mu izina. Arida ntibifuza ko ntera imbere niba nije imbere bashira imbere ivyabo ntibifuza ko nanje noseka. Okay. Bifuza ko ndira. Okay. Ngo mu maganya yabo nizigira umukama uko byose niwe nzobazane mafisa hetane yes, 1 2 yes, let's go yes sir. Bakunzi ba Black FM mumeze fresh nitwigera tunanirwa kirezo twigirishije Landry promoter va master nandi mazina menshi nawe n'abakundi bwa vyanje ni 94.9 figanisa system kiba mwanya kumenya makuru abaririmbyi n'amakuru mashasha bamutazi behind the camera canke behind the machine behind the pitch. Kintu cyawe bagita gutembeka ni pitch. Platine, Ben Platine, DJ Arida, the selector one. Alright, so maze kuvyumva tukwa mu giganiro The Star System. We are the Star System team. Exactly. We are the Star System team, guys. So mugume hafi manager yanyu, mugume hafi inyaki ya manager yanyu, tuguma turi nga tubaha vibe z'ubumesha, umuziki ugezweho, amakuru agezweho ayaha anahari anye yavuga ko abanyamuziki bari mu gihugu cy'u Burundi n'abari hanze y'igihugu tokibaza takezo na kimwe gumana na The Star System. Yeah, ni Star System igana kibaho mwanya kumenya makuru menshi y'abaririmbyi. Byanse gose tuzokwidugira ariko twaramanutse wawe. Twarashize Bujumbura. Bujumbura. Agusubira inyuma. Na Yesu yavuze ati munenire mu gisagara. Hapa. Minu. Tuvuze aha nyene. Mukinanira. Aha nyene. Ngozi nagusubirayo. Wapi? Twahuye n'umuntu asakira amafilm ashani Joachim. Nabwo tongozi vipi arandavya acagimyari. Kubera acabya ngo je navuye bukuru nzubugi bucumbura. Ati yo waveni yakuva inyuma. Aya ariko bibaho mugabo ko biri kose. Ndakunda iyo Minouche ageze ingozi. Minouche no mustar ingozi. Nimidugira hagara. No kuryama nubura hujyama. Ariko arabesha man. Cyangwa ndabizi jari nubura nahuryama. Je nanje ndabizi. Abwe abantu oye mutwara wewe twaruki. Arabizi nuzi ko twaduga rero gamene. Gato tubeshanya kweli. Abanyengozi bako baratwumviza nko bo telefone mwovuga yuko byari. Ahubwo batevye. Bo so ni muhira mugabo ivyo muko baravuga si. Sinanze ko ariko bigenda misi yose. Aruguru yo kurubuye hano musi nagasonge. Minouche umusitari ngozi. Oya nawe umusitari hose urabizi. Twende. Akakumya na banda gusa. I don't wanna say in this song. Zon Dramatic inamaanisha friend zone. I say let's go. I don't wanna stay in this zone. Minamaanisha black fam. Ase kwa nini wautake kwa na mimi ase kwa nini baby urazira niwe mwishabwiye gushaka ririmbe kama mama murabishika wapi nikavuze no swara none nariko ndinjoyinga indirimbo gusa kanatamba irekure ko mubisugo najwi mfise manje kuririmba bahe nuko nyene niko ndatamba tu niko ndagira gutya amasinya warugize ati punguza indirimbo ndirimba wapi niko ndinjoyinga twagi duhore twese tumoma najwi mfise vraiment abakunzi wa Black FM barabizi basi mishaka turiba karimbo twahoze wewe hora muzicariri karimbo kayo kose wifuza wo muha umwanya gusa kayo kose wo muha umwanya gusa bampa umwanya mugapanda nyene
tubandanye rega mubisavye ntabyo nshobora gukora ntabyo nshobora gukora man Landry muzi ndirimbo alright guys twagasekane kano the star system Minouche agenda tubwira ibyo tuvuga kino munsi mbemeze gute ipanze gute amakuru ameze gute yahagena hariya anye yes sir tubabwire gato ya kwanza incamake y'amakuru y'uno munsi tugira tuvuge turaza kuvuga kuri Alvin Smith bwa muririmbyi wanyu mukunda cyane Avash original hama tuvuge kwa Satbi mbe bihagaze gute turacishamwe Satbi gatoya hama hari undi muririmbyi bita August asanzwe atabangaha turacishamo kandi kuri kimwe ku kindi ya Bifes na Mkombozi hama hariho Kidumu Mona Warda Afro DJ Freebite ati mbega ibyawe bimeze gute bihagaze gute hariho muririmbyi Masezerano haruma hari n'undi muririmbyi kandi tuza kuyaga kandi tumaze iminsi tunamuyaga ndamusingira turavuga nawe n'ubindi byanyuma ndibaza Crown Baddest Company so turavuga kuri Lolilo ama twongere tubwe ku muririmbyi bita Adobad yes maze kuva ino ndirimbo mwumva imicano irimwo byinshi byigishwa byinshi canke ibyiga byinshi niko nivuga muri rusangi maze kumva ino mistari mwumva umunyeshuri canke umufana ariko aririmbana n'umuririmbesha makuru wiwe alright amakuru hera ko amakuru ya dufise mu kanya kwindimo mu kanya bija kumugaragaro indirimbo ya kimwe ku kindi ya Be First on the Floor featuring Mkombozi ni indirimbo novuga yuko yabice bigacika ni indirimbo imwe mu audio yashoboye kuronka ama views menshi umwe ya mutoyi mu ndirimbo za rap zikira ama audio nimba yakoze ibintu byinshi cyane mubona yuko gushino sa ifite support cyane mu bantu umwe nayisabukora gume ivuzwa nkuko mwavyumvise rero ni indirimbo kimwe ku kindi ya Be First featuring Mkombozi ko turababwira ni indirimbo yanditse amateka menshi ni indirimbo yakoze ibintu byinshi cyane umwe ya mutoyi cyane indirimbo novuga yuko nayo nagize nibahwe rikomeye cyane ryo kumviza Be First ubwiwe na Mkombozi azanga mu bwa Black FM barayisiyo ne byagenze nk'abayiririmbye turumviriza na interview ya Gigabit cyo kwivuga ku bintu byinshi ngene bayikoze vibe imeze gute rero indirimbo igiye kuja ku rubuga rwa YouTube ya rwa Be First on the Floor nkuko na audio ari hitumbereye igihe cy'isaha imwe z'ijoro nani hanze gato muramba bari gusa mugabo amasaha bazi yuko ibintu byatse mu cyongereza byose ari gucanga mugana honye ni Disney event niho biza kuja ku mugaragaro video yabo yego bari kuri YouTube ya Be First abavyimisi ubu naho nawe barakora sabon kugira ishitse baze kubona agakengeri ngo danda I guess ni Be First on the Floor ari kumwe na Mkombozi hasta la Victoria siempre benshi bakunze gutaza muri no minsi ngo ayeyo alright niko bamwita ariko kandi dutsubiza inyuma gatoya kuri Be First on the Floor na Mkombozi tumaze bisi tubabwira ibyabo ni Mkombozi aheruka kwemeza abantu mu ntara ya Gitega inyuma y'imyaka ingahe adakorasha muri iyo ntara ubona ko abantu bari bamurindiranye igishika cyane guko bana vibe abantu gukora ama video bahashitse amakuru dukesha kubageza cyo hashitse ari ya Gitega baremeze neza ko show yari show imwe abantu benshi ubwa mbere cyakaba bari muri vibe nziza bamukwirikirana bakarimbana nawe umva ko indimbo ziwe ziri mu bantu bikwiye kabisa nk'umuraperi kuko n'abaririmbyi bakiba bashaka kuronka iyo chance yo kugira indimbo zawe je mu bantu abaririmbyi bakora neza ni benshi ariko biravugwa neza yuko Mkombozi ashobora kuba yarushije abantu baje muri show ya Double J muri yo ntara nyene kandi ndakwibutsa neza yuko burya Mkombozi umuririmbyi akaze muramuzi mu myaka iheze atarashobora kuja atarashobora kuva ngaha mu gihugu urabona neza ko yagarukanye comeback iteye ubwoba icyantangaje ni kimwe ku kindi nk'ingene bayiririmbye ari nshasha Sirubu navuze ati ino strategy bakoresheje ngo yibana yavyoyoha cyane ngo ni strategy nziza cyane yo gukorera hamwe iyo strategy be like ibe nka seva ko nka crew canke ibe gute mugabo babandanye memera amatopic atandukanye urazi gituma bitokunda kuko Mkombozi na Be First team yashatse kuvuga na BIGGY navuze nibe team nka kujya kwa Biriman Boy oya babe abantu bazi barungurana mayide bakorere hamwe ivyo ariko ino ndimo ntiryoje concurrence buze mu bintu ntibishobora kuryoha concurrence yahaye hagati ya Be First na Fabilo
oya si irakwiye. Bface ntabwo ari Bface na Fabilo nushaka konkirase y'iki Bface na Bface nta oya nushaka si konkirase Bface na Fabilo oya ni Bface n'abandi barapere bose kandi abandi barapere bose na Bface na bose kubera ko hatabayeho concurrence n'ibishobora kuryoha mu buzi bwose ndabizi ivyo ndabitaba Jemwe mugabo muranye. vyumva none bokorera mu none bumvikanye mwe muzovyanka none oya rega si ikibazo cyo kutanga cyo kwankana oya ni ikibazo cyo gutanga amabita akazi okay yego urashobora kumva ati bana Okay, urashobora kuvuga ati Minouche indirimbo yatanze bana irabuza akantu nanjye ngiye muri studio nshaka gukaza kugira ngo nkore ibigurenze kandi nivyo kwanga naho nyene avuze ati man indirimbo numva umengo nakajije mbwa reka mpamagare Bface azeyumviriza exactement Aya. aho rero ivyo nivyo Biggy yavuze rero ico nico sawa naho ubundi yo kuvuga ngo bagome bakorana abantu ivyo byoha wani boguma Ifo yuko tubona stati bana tingiye guturitsa abandi barapere bose mwe muricaye hasi ega wowe ukeneye amakuru y'urusaku oya si urusaku none abarapere ega wewe wivuga nk'umuvumbuzi nyene ukeneye nk'inkuru imva nakubwira umurapere haba ari hose umurapere wo kura ariyemera kandi muri hip hop birarekuriwe kwiyemera sivyo abantu bazi hip hop tuba duhari tuba tubitse muri hip hop birarekuriwe kwiyemera kandi umurapere wo kura ariyemera nta masati wari ubona ati abandi abatarasohora mwe murabireka ko jewe ngira meze nini wabonye stati za Mukombozi na Bface bakubwira ati iyi kintu tujya habona abafite indirimbo murazikura muri stock mu murazirekura ko twe tugira tuhaturire urumva rero muri hip hop biremewe kandi no kugira attention ku bakunzi bawe kugira bagukurikirane ni bari attention bikora abantu nkuko twe twabwiye ati mu twakura biremewe ariko iyo bagiye hamwe si bibi cyo shaka no kubona akarorero ko ni byabigize washika muri America hari byabigize South Africa barenzi babigize muri Tanzania hari byabigize haba Roma na Stamina baragize crew yabo si crew ni juste ko hamwe bisanzwe bayita Rockstar urazi yuko bakoze amateka amwe arenze cyane umwe asasha kurimba wenyene udakarimba kwiwe mugago byo kugira ngo bose bagire basi vibe y'umuziki wa hip hop mu bice Tanzania ariko kwanza no kumenya kwanza mbega Rockstar bajya urazi ko abantu babanye kuva kera donc bavanye kure kandi bari bakorana Iga Bface nawe na Mukombozi nuko nivyo ariko ahubwo ni presque bimwe ariko jewe presque bimwe Roma no murinzi wa kera kuri Stamina Bface nawe nani Mukombozi murinzi wa kera kuri Bface unumva wowe uvuze yuko boguma bakorana ntiboguma ona nkino inuze bakoze ariko ico kintu nagikemuye ariko igira ama version gira ama reke gatoye ntuze nibaza ko yogira version uzoshaka kabida aka version ndibaza sawa version bavuga ati mba twavuze kuri no sije reka tugira ama version ejo canke ejo twandanize kuri tugira ikindi kintu nkiki ivyo navuga gifata kugira ngo nyine bigende neza ivyo navuga nanje ngabo mwese ariko akazi kiwiwe ndagutahura kubera afatwa nk'umwanya mbafata nka rimwe mu wundi mwaka bagahura cyangwa mu mwaka wa gatatu cyangwa kabiri niyo mpamvu bitavuga yuko Bface abadarimba indirimbo ziwe cyangwa Mukombozi uko nyene nivyo nanje nashaka kugira abantu kwadukurikirana batahure neza kubera ko niho bashobora kuja mu muko turakeneye ati I'm the best umukingi wa rap muri hip hop mu Burundi ndetse no hanze na Mr. ya Bface akubwira ati I'm the king best rapper uravyumvise ni jewe fata turapere kantu canke best rapper in Kigali voilà ni Kenya yagize la différence il y a différence abarapere biremewe ntushavura biremewe minu zoshaka kubiranga indirimbo y'umurapero wese niyarangiza kurapa adashizemo akantu I'm the king ko ari uwa mbere ndi uwa mbere ni jewe wa mbere baranaducanga twasanze bose ari aba mbere bose n'abambere